everybody lefando lemge flavor aho muherereye cyane ndavuga cyangwa kuba ari kuri no mugabane wa Africa dusanzwe dutuye ndetse n'abari ku yindi migabane igize uno mubumbe wisi ndakubura kari Seda Arde Compinzan aka Obama Show Mr Connaisseur Arias Noir Afrique ou enfant noir ambassador umuhuza ndabidadanure ndetse n'andi menshi uti rero nibiki behind camera ndi kumwe n'umusaza Siri Master Help Noir kaguha isanamu imeze neza isanamu y'amateka uti nibiki manza uyaboneshe kuri channel ya Iciza Tv wagize subscribe respect sana uno musire nakuvuga ko nzokomanda kuzanira abanyempano no musi nakuzaniye umuntu abica bigacika n'umwanditsi akaba no muririmbyi akorera ibikorwa bya hano muri Remge Flavor naho sundi nuwo bita Visa Makangara niwe turi kumwe hano ne tugira ngo tuyage uno musi tube mu gutera blag abiri atatu gumana natwe cyusabwa no kudutiza amaso amatwi ndetse n'umwanya kugira ngo ibintu bigende biri ku rutonde kuri vibe ndakura musamsaza namahoro umeze neza yego imbere ya byose reka mvuga nti isangwe ikaze hano muri Iciza TV wiyumve muri rusange yaga namaze gushika ntumbona wenyene ndakubona ariko sinazanye umurovyi hano muri Iciza TV sinazanye n'umurimyi nazanye umuririmbyi akazi k'abaririmbyi dusanzwe tukate ikore mu gahogo kugira ngo abari ko baratwumviriza muri kano kanya bariko baradukurikirana bamenya ati ni wawe ni nyene nikore mu gahogo canke ndirimbe cyana Umenifanya nisiwaze mbali na una mwendo wa kimisi kwa wengine sijali na usiwe na wasimama upo moyo na wakisema wakitema sitokwacha jangwani naona una sifa za kubaki na visa japo mi sina pesa utabaki na visa yo man fresh ndakubura ni thanks sana ariko hari umuntu reka dukurikirana yifuza kumenya uwo turi kumwe muri rusange nubwo nza namaze kuvuga ipresente kwa kunze bari kubadukurikirana ubabwira amazina yawe uko witwa n'akazi ukora nubwo basa n'abakumvise ya nitwa Visa Makangara kazi kanje n'umuziki man Visa Makangara amazina yiwe kuri naya amazina yo kuri nibyo kumenya Habyarimana Isa Visa Makangara bisigura ngo no mu mizirima yewe windani man ariko mu gihe mufunze ntushobora gusanga wituvye rimwe ugasanga uri kurajya sasi byo dufunze oya mba dufifunga vyose fresh kabisa Visa Makangara ndashaka kumenya Visa Makangara utanguye career yawe music ryari muziki ni henza cy'imyaka ibiri utanguye career yawe ya music kuvuga itanguye umuziki wabona bigenda gute byarakoroheye kugira ngo ushobore kwinjira directement muri music ngovuga intango imisi yose yamegoye nta muntu atangura ikintu ngo hama asange cyoroshye cyama kigumye ugitanguye umuziki mahome ndetse no mu masite bagufata gute ndavuga natanguye umuziki hari abantu bankura bawutanguye ngaho iwacu mu kizuka kuko ni ikintu nisanzemo ntacyo nagiye gutora mu ibarabara kandi ho umuntu ntabyo kumbanira byari bisanzwe biriho kuko bari bazi yuko gasinde umukobwa ndumuhungu mane uko ndishyira nk'izana Celebrity ariko n'abakobwa bararikuriwe kuririmba ariko si sana uzamba benshi bavuga ati ngo bagiye mu buhumbu n'abahungu suko nivyo nashaka kumenya none nawe ntivyakize bakavuga ati ubu petit aradushize hakuna biravana no mu bye ubufise bavana abavyeyi bufise bafata abavyeyi banje barugurutse mu muti rero papa na mama wa Visa n'abahinga kuri music barakunda umuziki sana kujya kwindugwe ugitanguye career yawe ya music uraje niyo myaka 2 urayikubise ku ndirimbo novuga ko zimeze neza zifise n'amasaramu zimwe muri ico gihe kuvuga itanguye gushika uno munsi ibikorwa byawe novuga ko uri kurabitanga ku rwego ariko ndashaka kumenya struggle novuga nk'ingorane abantu bagenda bacamwo usanga ari nyinshi zikomeye kandi zitandukanye kandi zituma benshi umuziki bonaho hagarika ukuntu ndashaka kumenya rero Visa nibiri bihe bintu nka probleme bihora byatumye agitangura umuziki kugeza ino saha byamuteye umenga yo nahe bacanga gagarika umuziki ibirahari ariko si byiza kubivuga kubera nubwo bivuga hari igihe usanga atanyungu bitanze ariko ni ibintu byinshi ushobora guhura navyo turetse mu muziki gusa n'akandi kazi kanaka ushobora gukora ibintu ugasanga ari ibiza bigusubiza inyuma rero ucubona ati kino kintu kuba ndagikoze ndagishaka kandi ndagikoze nk'umwuga sinagiye gupima
kuko urabizi ukoze ikintu ugishaka ukiyumvamo naho uri ibintu bigoye gute ubandanye ukora twe turakora n'ibintu byinshi bituruhisha ariko bigaca tugakarira n'umwaka nkaje yareze imyaka 2 atahita isong ikoze ikozwe kandi watubwiye ko watanguye muziki haize imyaka 2 bisigura ngo anatubeshe bwiza ukuri abakunzi bariko baradukurikirana bamenyereye rema aho Visa yatanguriye umuziki bisigura ngo siyo myaka 2 niyo myaka 2 no mu myaka 2 urimbyemo isong imwe hama urimbye uno mwaka wa mbere wumva wundi mwaka uraheze canke waharuye umwaka wagiye utanga ibikorwa aho natanguriye man aho watanguye bise mbwira muri iyo myaka 2 yose iheze bati ni song imwe unari hari indura yimba nisha ushaniteka gusa ushaniteka ndakubona ni fresh tu ni sawa ariko ndashaka kumenya hano mu Burundi urabona turafise abastari basanzwe bakazi kandi bakomeye cyane turafise nk'aba legend tugafita turiko turakoroka ingazi ku ngazi hari aba legend aba superstar ndetse n'abastar ubarakuzaniye mu legend turafise aba legend hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ruhe mu legend wifuza gukorana nawe collabo canke wimbaza wewe mukoranye igikorwa ko cyo kwihuta sana kuba hit man ndiyumvira yuko wagutangura bagusombya byinshi rero nuwagutanze kuvuka imbere yakurusha imyaka 2 abafise ibindi bintu nyene bagusombya kanaka kuvuga muri abo bose bari hit imbere yanje aje bikunze nta ubaguze mfise mu muziki navuze rero cyane ati umwe gusa umuririmbyi wemera cyane ako jinda bemera bose ivyo birabaho ugasanga urabemera bose mugabo ugasanga hari umwe uvuga ati jewe uyu kweri ingana bigenza arankuraho ana urankuraho prem nta probleme reka tuve kuri ico cyo gukuranaho ariko ndashaka kumenya Visa ubu baragutumye ko turi muri music cyane cyane ntituraza ngaha muri Rembwe Flavor ngo tugire ico tuhavuze ko ariko turi muri 257 muri rusange Visa baragutumye ko uhamagawe na lebo zitatu Birimani Boy, Bantu Boy, Empire Avenue urahamagawe kugira ngo uze nk'umukozi bisigura ngo bashaka bazamura impano yawe bakubonye ati twebwe umuhungu turamuniganira uko haranirwa n'amarebo atatu niherebo uwo kwihuta kuja mwiguhamagaye tunahamagara umva uri kuza uko ihiganirwa na rebo zitatu woja muya ako we bakuntumye man ya brother bakuntumye uvuze rebo zinga zitatu Birimani Boy Empire Bantu Boy ni kuvuga muri uwo mwanya uraba ahantu ushakorera ibikorwa byawe bikagenda neza cyangwa uri muri babandi ati je sinoja muri Birimani Boy kuko simva ruguru oyaye ijya kuvuga ngo no kuva ruguru wari wese aragana twese wazo dukomoka none wazo babu wanje yavuye usanga fresh tubwire rebo rero none gusa urafise kuraba ati ikiruti kindi ni cyane kacaka kijya kiruti kindi akaba ari cyo ugenda gukoreramo ni kuvuga zose zirakora ariko rero abantu ntidukunda byose nakubajije imwe gusa umbati jewe ibampamagaye ni gupfa kumpamagara no manirutse nta birefu urazo kuvuga ngo bumpamagara nkaca niruka twumvikana yego iyo twoyemerana niyo nojamo de muri kano kanya ibishitse muri zo zitatu zikandonda zikaza ku mupigo umwe cyashobora kumviriza iyo tuganiye neza bisigura ngo wewe ukurikiza contract gusa nta kintu contract yumvise amasezerano yabo ari sawa canjayo kuko sinaba ngo n'ubwiza ngo Empire ngo iravumye cyangwa ngo Birima cyangwa ngo Bantu Boy muri kirizina uraba ahantu ushaka ati twumvikanye neza kandi ibikorwa byanje biragenda aho nshaka cujayo nimba ari Bantu Boy urajayo ari Empire Birimani Boy hose urajayo sawa biriko biraza hano mu gihugu cyacu umuziki abenshi barawufata nka joke cyane cyane ndashaka kumenya kuri wowe nuko bimeze kuri jewe wanje nakazima fresh rero akenshi turafita abantu usanga nkini wacu ino mu Rumonge turafita abantu iyo umuntu ari kararirimba babana ko kumenga uyofuma heba no kuririmba agapfuma araba ibindi bintu akora muga ikijenye n'umuziki akacihoza turaje hano mu Rumonge umuziki wawe wakigwa gute umuziki wanje nga mu Rumonge wakigwa neza ntarubibona nashatse kukubaza kuko umukozi ariko adukurikirana no mwanya dufate nk'uri Marikani ntaze ngo Visa mu Rumonge umuziki wiwe wifashe kugura nyuma ya kamera itwanje uri nyuma ya kamera si ngombwa uraza kumenya ntanze none
nakubajije ati umukunzi ariko aradukurikirana hano kuri Iciza TV hano kuri Iciza TV wakira neza uyo na wakira neza umuziki none cyo ego tu umuziki nakubajije uko ubibona mu bantu ubibona mu bantu cyo sinogaya kuko aho ngeza naho bageza ibintu biri sawa ibintu biri fresh kabisa uti hano mu Rumonge rero urahurumbirwa sana ufise abafani indiri kwanza abafanzi kwanza bakora kwanza ugatumba huvuka bambere na mbere niko ubuza abafanzi huvuka naho utavuka komine ni imwe ariko agasoze huvuka ko no utankura nk'abafanzi ribaza Rumonge sinzi kare benshi mugaje aho mvuka nuwoze yoza yipanze man fresh kabisa ni na visa Makangara novuga ko yitinya cyane kuri rap nditinya jewe man nditinya ibintu sivyo je sinitinya uko jewe ndaba intambwe ya hip hop yiwanje hafu jewe hip hop yiwanje ndayemera kubera hip hop yanje nkora nta wundi muntu mbona yikora tukiraho nyene barakuzaniye beef on the floor barakuzaniye Fabirove ni muje mwihiganwa wowe ubona aho twahana ikibanza cya kangahe wiravye wewe rap yawe higera kwanza aho turi mu higanwa regabo abona abantu boroshe ubumva ku mazina tushoye guhura mu higo sanga ndabakubise mbere bagenda bakubise impaga kubera bararira mbere banzi uko ndirimba ariko je bisanzwe byabo bikenda amaze kubimenya ayo makuru yuko yitinya rero siyo haja sinitinya mana ushaka gutinya nde no wumva uwo murapere uwo muhipa cyangwa murapere notinya yoba ariko arapakaca ari kuri ivyuma cyangwa umuriro bemeze rero abakunzi bariko badukurikira no mwanya visa ntiyitinya namba bemeze wongera ucana kandi imanika narinzi ngo nzaniye umuntu we warutse wateguye kugira niruke navyo nibikeneze nabwo Iciza TV turi kukazi man uri kwakora ikintu kize gushya mu bwoba kuko hari benshi ashobora gukora umuziki akacaterwa amajambo ntushoboye iyo umaze kumva ntushoboye ukaca usubira inyuma pambana haro bari kuri hiti ari abasitari bakora umutimbo usanga barakwega imikwabo twagire kapera tubwira ngo bumva kapera nyinshi indirimbo mbere binakunze nayimare kuko indirimbo none kugira habika indirimbo gite cy'indirimbo uraririmba tu ni kugira ngo umuntu wese ariko adukurikirana amenye umuririmbyi neza na neza visual icari ico bamaze kumva kuri umuririmbyi mambe before ariko barashaka kumenya uko kumenya ico ndico kwanza ndibaza uwoshaka kumenya kwanza ico ndico kwanza urumuririmbyi ndumuririmbyi turacayaga man agomba kumenya kwanza ico ndico amanza ari kuri channel yanje ya YouTube ivyo turabishikana amani azoshamenya ico ndico bya live man na ine cyangwa uratinya live inde live twende sana ntakora none ngane ntakora show man naririmba koma ndirimba gusa yego ndakuririmba cyangwa ndirimbira abantu ndirimbira abakunzi bako badukurikira muri uno mwanya bumva ati kapera itanzwe imezo iravuga neza cyangwa yishire ngano nshaka no nkora iki ndirimba ndiyere yose ariko ntuntegeke aho ngarukiza mba mpejeje sawa bagiye n'amahoro murayabona ndirimbo yampaye wamaze kuyanyemerera tubireke basi kapera wavuze kumpa amahera kwanza tubireke basi tubireke kuri gutanga kapera kapera birasanzwe n'intango nayitanze kandi unyemereye amahera nanjye urupfu rwanje amahera afise kuco yama nkacancana ndayaguha duhejeje wavyumvize kayama ndayaguha duhejeje akayanyima nimumvano kamera kandi yamuruka ya kamera tugende oya arampa amahera ntiyama kwanza nyemerera amahera abafanzi bumva bari bariko batorera umpangahe amahera n'amahera man kana amahera rero abatugende rero tugenda na kapera kugira ibintu bigende fresh ucyuma imbombo tugende na kapera kugira ibintu bigende fresh na kapera namba karimba gatomwe no guhagasha urakunda beef cyane sirap birarekugira ngo birarekuriwe mufise passport niko numva babivuga passport mufise igitabo cy'inzira bisigura ngo mwebwe aho mugeze hose nawo basi ndemeze ngo ubuze mfise passport ntaragenda no muri Kongo twagiye ndagwaye aho gukora n'umuntu agwaye rero gukorora si bibi kandi kwibagiye nk'agakingirizo wazanye naje nakibagiye yaraheze corona yaraheze awe nayo gwaye sawa reka tuvyihoze ivyo basi nimba
ndabona umengo uhavutuma indirimbo ntanakora usanga irashitse kure. Poa. Akana kararenze ni hatari, kananipa love za kiukweli, nimesha nata, sina gatabu kukanunulia bata, kasha nifunga kama nanga, kameniweza sitoka piga chenga, kakitembea kana mwendo kimalingo, katoto laini kamezaliwa Kongo, nikikaita sikaitii uongo, 100% takabembeleza, haki ya dunia sitokaumiza, kwenye love kamenifunga na wavu, haki ya Mungu hakanaga penzi la uvivu, kameniteka kwa mwendo wa kucheka, hata waseme vipi sitoanguka, my beautiful, my darling, nikikosea nitasema I'm sorry. Ibyo ari byananifuza ko bamenya uwo twazanye no muswari kuko urumva ko ni ranzi gusa wamugomba kuncanganya mpaka nsara atamata nanyoye fresh. Novuga ko ari ibintu bimeze neza. Thanks kwanza kuduha kapera. Novuga ko ari indirimbo bimeze neza. Ndakubaza iri ku mutanda gushika no sacha nkine yaje. Bakari coming soon. Coming soon bisigura ngo moyitegana igishika azoba ari songs zitabyorosha bayitege ryari. No havuga kuko sindamye hari gihe usanga mfise intego zo gusohora album cyangwa gusohora EP. Ahubwo namba ari byo babwira namba ari album uri kurategura navyo nyine ashobora kubabwira kuko umuntu wese ariko ndibaza mu ntiduhereje hanyene incuro nitwasubira guhura igira kabiri nzobabwira ko nzoba namaze kubishira mu ngiro. Sawa wifuza kuzobivuga rero wamaze kubiheza. Nabonye namaze kubona inzira yavyo ko nashobora kuvuga ikintu nk'abandi bibesha nshobora kuvuga ikintu no munsi hama ejo ntikibe ucuvuga ati ngo bisa no mubeshi nkora ikintu namaze kugipanga bati cyaheze ikiko kigije uko niko kiba kimeze. Sawa Visa Makangara ndashaka kumenya mu myaka 2 iheze warakoze umuziki watanguye gukora umuziki hari umwaka numwe wigeze participate muri competition kanaka? Wapi? Nturigero participate muri competition kanaka. Ariko ubu turumva yuko ari competition ikirategurwa ishobora kuzoba canke ntibe ntitubizi neza. Iyo competition ni zerawadi. Iyo competition buri ready kuzoyitabiramwo canke nivyashikikaba bishitse tukaba turi bazima Imana yadutije umwuka byose n'ibintu bitegurwa ndafise kujyayo canke sinjeyo. Mvuga rero ni mu gihe uzoba ugiyeyo nzoba ndiyo naho urumva nzoba ndi kumwe n'abandi kandi bandi gupambana n'abandi. Mu gihe uzoba ugiyeyo rero uri kuraraba urugezo rw'abandi baririmbye bakorera hano mu Rumonge, urashobora kwihati je ndashobora kuzotahukana kabanza cyaka mbere nkuko musanzwe mu bikora barape byose bibaho Imana imbere ukabinyuma byose biragenda neza. Sawa bisigura ngo birashika rimwe ugatubirwa sanga wabaye w'icumi muri competition kana bise kugenda witeze ko kwishuri no munsi uharugwa mu ba mbere ugasanga warabuze indero mane mu ishuri ariko ubuzi ibyo waho bubizi kandi ubuzi ibyo wakoze nawe ntiwize ibikorwa ntubifise we ntiwadubuye ibikorwa ntubifise wowe waradubuye mu nta mwaka no uri kuri uni rero ariko rimbareje amashure utadubuye ugende baguha agashimwe ati nzo kaguha. Sawa reka Visa tugaruke novuga ku nkuru amakuru yanzanye neza na nyezina muri rusange. Ndashaka kumenya n'ubuhe bucuti buri hagati ya Visa Makangara na Msamaria Daniel. Kuko mumbajije yo man impamvu namukubajije impamvu hinguciye yumva mu kanya nifuza kumenya ubucuti buhari hagati yawe nawe. Ubucuti burahari kandi bunini. Ubwo bucuti bwanyu bushingiye kuki muri rusange? Ni kuvuga ujya no muvandimwe ujya ni mwene wacu mu bisanzwe ujya ni nka mwene wanyu ariko ni Msamaria Daniel kugeza ino saha hari umuntu ashobora kuba atamenya Msamaria Daniel aherereye aha neza. Msamaria Daniel arishi nk'umuvandimwe wa Msamaria Daniel ari ngano hari mu ntara ya Rumonge man arishi mu ntara ya Rumonge muri Bunch Boy yavuyeyo ari mu Rumonge none abumba je haba haherereye none arihe muri music turiko turagena muri music muri life isanzwe rebo arimo yari mbwira haba je nzi kaba mu Rumonge je mfise ibyo ndakubaza by'iwanje simaka ibyo ndabikorera rero je nzi kari mu Rumonge. Bunch Boy na Msamaria byifashe gute? Bunch Boy na Msamaria ibyo nibyo mukwiye kumwazanya nyene akabasigurira kubera nyene je nipfuje kubikubaza wewe nk'umubandimwe wawe kandi dufise nimba umbajije ivyo bintu nimba ibyiwe na Bunch Boy je nta sinobivugaho karekare
kubera sije nagiye nimba yarasinye muri Bantu Boy je nta kuboko namufati yarigiye kwisinyira wenyene sign yiwe rero nikuvuga ibi yonyene na Bantu Boy babizinanye n'ijya management urazi rero cyanzanye neza na neza ikibazo mfise sikindi amakuru adusumira kuko amatwi yiwacu arakunda gusoma cyane ni visa Makangara ngo atano kwezi kumwe gusigaye tumwumva muri Bantu Boy rebo ngo abifashijwemo na Msamaria Daniel. Ayo makuru niyo nshaka kumenya mbe visa Makangara yoba yamaze gusinya mukataba muri Bantu Boy rebo canke biracari urunwarunwa canke ho bizoba canke sivyo Imana imbere nimba urukuru ariyo nkuru n'ibitabo n'icyo utari umunsi ubucibikiye n'ivyabazo bari vyiza muzoyibona bitabaye muzobibona ayo makuru rero yari yanzindukanye no munsi ndakurondera we visa ayo makuru niyo muri rusangi ureke kuvuga ngo Imana imbere warasinye tubwira ati je narasinye makuru bakubwiye abantu bakubwiye ko Musamari bansabye muri Bantu Boy cyane oyaye ntushobora kumbaza wewe mbwira nivyo ndakubaza rimwe yego ntangoranye ibyo bintu ntacyo nabivugako bakunze ko badukurikirana urumva ko ari akantu menga aragombye guhinyika ukuntu ariko ntacyo turi ngaha ku bwanyu ndazi aya makuru tuzoyamenya byoroshe dusa n'abasozera gira ikintu shikirije abakunzi bariko badukurikirana ku kijanye na platform imbuga ngurukana bumenyi ikoresha ushobora kuja kugufollowingako Instagram ndiko n'amazina ukoresha kuri izo mbuga amazina najya nyene visa Makangara channel ya YouTube nuko nyene bintu nk'ibyo na Facebook page na nyene best visa Makangara uti nturagera ku rwego rwo gukoresha zi boom play bado man kwirarira kuvuga ibyo utarakora si byiza sindabikoresha ndagushimire cyane ku kanya novuga ko ushoboye kuduha nawe ndagushimire cyane kubana wegana wampaye akanya man thanks sana take 5 umuntu wafashe kanya ukadukurikirana sinareka kugushimira shut up my man respect aho uherereye Imana ibandanye ikuduhezagira wadutije amaso amatwi ndetse n'umwanya wewe wagihereye hagati wewe wagiciriye hagati Imana nawe iguhezagire ntimurage gusangiza n'abagenzi utakoze subscribe yikore mwari kumwe na Seda Ardo Kampinzan aka Obama Show Mr. Konese Arias Noir Afrique enfin noir nkuko mubibona ambassador ndabidadanure behind camera twari kumwe n'umusaza tabyorosha Siri Master Helper Siri Yakiri niwe twari kumwe reka guhisanamu y'amateka muroranigwe mu byo muri ko murakora respect